kwambara neza icambere ku bivana n'umubiri kandi uwo mubiri ni ndemanwa umubiri waravuka hari ukuntu dukunda kuvuga ati kujya body kujya gym gakora umubiri urawukora mugabo harimo ubudefurazi dushaka amaguru apinze gereke pare bavyitwa imipago je no kuvuga sindi ko ndakubesha narakunda kwambara neza kuva kera nakunda kwambara neza kuva kera no kuvuga duhuye n'umuntu insafone aragira isoni tuzina nk'umudemu urabizi nk'abacucu usanga umucucu muragonganye Nk'ikirato kiguwa ngaye piswe nk'ikirato wambaye ikirato sinokubesha iyi pere yavuye Etazini ivuye Etazini mugabo ari totomo iyi pere yavuye Etazini pere yavuye Etazini ni oji ni kwire braza ni kwire urumva no kuvuga no muntu yaje yizana avuye Etazini mugabo aravuze nk'umufrere nkubita izo sakatreve basakatreve pano y'igisoda yoyo no butuvugana menga no rumogi nambaye urumogi bro so iyi pantaro ono ipantaro ko muyibona iyi pantaro naho bufise miliyoni naho bufise mu miliyaridi uyirondereza isatu tuvugana nk'inyene terika imifuko ko nyene amakorero ko nyene ntayo mbe urazi uko ni boka yari gisoda ntumbwire regura kaze dai turabe erega no uyu mupira no kimwe gisoda rwambaye boka gisoda P-Square ze chef Irero nayo gomesina rero ngiyi. Iyi boka ipantaro je nambaye. Yo yibagirwa. Ni socks si vya bindi byo ipantaro yo wambaye rero nibagire. Ni socks giwanje nambaye. Socks nambara bros. So si vya bindi byo kuvuga ngo no kugenda gushika utora. Ibi rero ngiye hajya muri village navyo noro nkibi wambaye ibi. Uko nyene compre nambaye. Gwera ku kirato. Socks, iboka, ipantaro, iboka, umupira, t-shirt, chapeau yo mbe kute. Iyi chapeau Ovo. Iyi chapeau ni marque y'umuririmbyi akomeye ngira kufisi nzima ya Ovo ya Drake. Ntenoronga ngaho. Iyi chapeau ntoyironka. Nakubwiye ni kwa ko nanje mfise strategies wanje nkoresha kugira ndonke mbe tofauti. Ibirato sindiko ndabesha. Birato birarenga muri 15 birarenga 15 pair 15 pair kandi zose ziri concord zifise ikintu vyambara ni nka socks yani we utajanyiranye ukama utajanyishije abone kama braza ndashobora kuba mfise kirato ufise cyo kirato mugabo kigakubita 2 mois kiro kirigirwa t-shirt Oscar ikintu cyo cyane batazoharira yarafashije kiriko cyane kiriko yaramufashije kuva kiriko avingo nawe yaragufashije ariko inde nawe uvuga nde Oscar fashion yaragufashije para fashionije ni mpanguhe bro ndaguhima neraba ndaguhiye Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Tip Media, chain of progress for this industry ya Buja Flavor. Check nyamukuru cyangwa kibazarisha mu bivuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tuze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurukira abakunzi ba Step Media 257 ndabakunda cyane wherever you are. Big up sanda kwifuriza yuko amahoro y'Imana yuko yo kwamana nawe, yuko Imana yobana novuga yobana nawe mu bintu byose, niyo kwitumika muvuga mu bintu byawe byose, umugisha kwamana nawe ibihe byose nkuko wamunyifuriza everyday wama wifuriza intambwe ku yindi niko tubarenga muri Step Media 257 kuri mikoro kumena Beni bande kamera ni CK professional gira mvuge bande kamera ni Step Media mana yanje just step ko ni atari sana yes ndabakunda cyane kandi ababwira ati uko se mugira ama commentaire ko se mwita ibiganiro bya Step Media 257 biradushika ku mutima kandi turabakunda cyane kandi vraiment mu mutima muze mu wamane kandi muzi ko amamwerekana nabandi kuko se jeje ndabikeneye ni benshi babikeneye kandi urazi ko ari byo bitubeshejeho muri buno Burundi bwacu yes ndakubwira ati ndi kumwe nande kumwe n'umutima wanje witeka ndamukunda cyane n'ubwa mbere je tuba ikiganiro ariko aza kutubwira byinshi kubyerekeye amateka yiwe je ndakunda ukuntu yiyambarira ni umuntu wakunda kwambara ivyo jewe nkunda je vraiment ni go yanje anapendezaga sana ni P-Square kumazina yiwe kuri akubwira ko yitwa Jeff ariko igikirundi ntagyonze araza kuri tubwira ni P-Square akubwira ko yitwa P-Square webeza ko yitwa P-Square P-Square turazikora baririmbyi sike nkiyumvira ko mfise umuntu wa P-Square ugati petit tutafika Nigeria tutaenda Lagos yes ni P-Square rero araza kutubwira byinshi kuri we ukuntu yambara asanzwe ari umuntu yambara neza yes arambika baririmbyi benshi akubwira yuko arambika
Amerika ba Bface akubwira kujya clip Bface ariko kwambara rije ko yari yambaye ngo yari mwambitsi yes kandi akubwira yuko afite amateka menshi no kwambika baririmbyi benshi batandukanye za kutudonagura abo maze kwambika afite experience cyane mu byo kwambara no kwambika araza kutubwira byese mvyerekeye akazigiwe ni P-Square rero katuma umwanya baramutse amaca babwira nivyo kwambara yabikuye mbega yavutse yaberewe no kuva mu nda kwa mama we yavutse yaberewe P-Square vipi sasa bro poa bro fresh kaka Square yo gwagwana Jeff Unazaneza msazi peace sana bro. Amani sana peace sana brother kabisa nakwambia ni G units gwagwana 50 cent Defo yo mokeno kabisa mzeriaje sasa fiti bro uko bien fresh kabisa afu muberiwe sana bana icambere no kubwira urakoze cyane murakoze cyane ku sesumvye abandi mugabo vraiment ico kintu kiri mu maraso so mu maraso kirimwo kandi vraiment kirimo cyane uranabizi sino nigu yawe niyo defo yawe ni vraiment jewe kandi nuko sinzi ukuntu basi dufate niko muzazi wa mavazi uko muzazi uri umuvyeyi w'inyambaro ndo muvyeyi w'inyambaro ukuvuga kuno bimeze jewe uje untumbereye umbwiye ati mfite ikibazo iki chama fashion cyo gukosora uje vraiment muri serious akanoti wagapfunze neza wagapfunze urazi kwambara birazimvye mare kwambara birazimvye sana sigira urabizi nukuri kwambara twege twaramaze kwiyakira nizo swing dufise no tugire gute kabisa haravuga ati none uyu muntu se apinza abanyamerika nibiki kandi ari mu gihugu ushaka gusanga ari kwambara gusa muga gusa nyine urabizi imana nindemanywa mze nindemanywa kubera hajya imana yafise ukuntu irema umuntu kamutegurira n'iherezo giye so ibintu nk'ivyo bimaze rero kugenda uko ibintu by'impuzu ndayimazemo igihe no kuvuga sinabimenyeye gusa ngo nuko ncuruza impuzu kuva ntaracuruza impuzu inyuma yo narakunda fashion sana ndabiye nko ku bastari b'abanyamerika akunda music ya Amerika uri bukakera za Oderadi so abana abanyamerika baramforomye so nta murundi yanyigije kwambara nta murundi narabiye ko abanyamerika baranyigije baranyigije kwambara hama nanje banyigije umva mindset yawe cyihinduka mind so no kuvuga umuntu bo yambaye concorde ya bien ibintu bijanye just kuvuga ngo ni ibintu by'igisani so je wanyizige nakubwiye ndashobora kuduka nafise byose wazi nta muntu yikwiza urabizi hari abantu bacuruza ukazibona inyabijanze kugitora sikuvuga ngo abifise muga nta ugira byose urumva gusa untumbere uvuga ati abana nkeneye costume abana uncaguze kurere no kuvuga ibintu biri top ndagerageza igisani ni twende nakana gatonye tubebe dutonde shobwe tukajya kana vraiment kafuse ndakunda gukurikirana abana bo mu star ya da baby bada baby baje ba star banyamerika bariri baby hari kandi gapeti nyamba kitwa gute izina nyamba kitwa gute gabaje hari agapeti ngenda kwereka gato so kambara neza nako nyine agapeti nyine kitwa uraza ukaraba Instagram yako kuva umwana akivuka umwana akivuka impuzu yambara no kuvuga sinibaza yuko kwanza hariho n'umustari numwe kwisi yambara izo mpuzu umwana yambara sinzi ngira no ko ari iz'umwana yes ni kibazo cyarifuza kubaza P-Square like Jeff bega kwambara neza biva kuki kugira ngo umuntu itwe yambaye umuntu itwe ko yambaye neza iba byagenze gute ko bavuga ngo kenshi ngo kwambara ni mu mutwe kubego ngo ni mu mutwe murashobora kwambara neza ariko ntubegwe no kuvuga gito ko umuntu yambaye neza ukwambara neza icambere ku bivana n'umubiri kandi uwo mubiri ni ndemanwa umubiri waravuka hari ukuntu dukunda kuvuga ati kujya body kujya gym gakora umubiri urawukora mugabo harimo ubudefurazi dushaka amagura pinze kereke pare bavyitwa imipago mazwe imipago rero ushaka gusanga ariko warimwe kandi uvyigayira cyangwa ama X nyambara ama X ngira niko bavyitwa so nukuvuga kubegwa icambere bivana ukuntu umubiri umuntu yakuranye umubiri umuntu yakuranye rero natuba yaragize gym agiye muri gym arashobora kubegwa bivana ukuntu wa mubiri yakurana mugabo gym nayo gym irafasha hajya uberewe bisaba utambuke wumva kuri en forme bro so bisaba utambuke wumva yuko wuzuye wiyumva none nk'ubu urabona nk'ubu ukuntu nambaye ipantaro nambaye wayibonye nayibona kabisa nambaye ipantaro iremere ipantaro no kuvuga ni naho kumujeshi so urabona no kuvuga
umaze kuba rero unyoganyoga menga ntingi uko ngarenga ugasanga uri umusore ufise ibiro 50 60 so birageza kwiza sebutani biri mu fizike biri mu fizike man nanje nta fizike mfise cyane mugana hoze mfise fizike cyo Rwanda umuganga barabizi nko muri ma bodyguard family muri zone ya Kanyosha barabizi zone muha barabizi urigize kuba umu bodyguard barabizi abo twakoranye abo twasangiye gym barabizi so icuvuza ati rero kugira ngo wambare neza bisaba yuko uba ufise umubiri kugira ngo vyite ko ubereye bisaba ko ufise umubiri hajya urabona igihagararo n'ikindi kintu no kuvuga ico gihagararo hose yawe like physique yawe yes bro so urabona bimaze kugenda uko rero ni wa mubiri nyene ugumugaruka imbere ya gym kuko urabona abatipe beshi kwisi wana gym n'ikintu kiri hiti ku bajene biranagusha n'abademo barajya gym n'umukobwa arakora tayiwe ugasanga vraiment yari afise ubudefete bwo kutabegwa ugasanga mbwa bwabo ntaburimo kuvuga rero gym ifasha kongerereza umuntu kubegwa irabifasha gym mugi maze kubifasha bisaba rero ucugaruka ariko cya kintu cy'ama fashion ubwo kuri fashion umenya ati gutandukanya icyatsi n'ururo braza ona nkirigazo turimo ukayitandukanya n'ururo apa ururo ragumva sinzi ko wumva kironde bie urabizi ukarutandukanya n'ururo umaze rero gutandukanya impuzu nico kintu rekinanira abantu hari abantu bacuruza impuzu batarazimenya neza impuzu gasanga aracuruza abone ubu turi mu bintu bya novuga byo urashobora gutuma impuzu usanga ahuri haruno ya sivyo bintu nk'ivyo so bigenze uko impuzu so ngo kuzimenya uko buzicuruza bazi baguhende braza bazi bakubeshe so impuzu kuzimenya udanaza impuzu ariko utazizi yes baba je no kuvuga sindi ko nakubesha narakunda kwambara neza kuva kera nakunda kwambara neza kuva kera no kuvuga duhuye n'umuntu insafo naragira isoni tuzinana nk'umudemo urabizi nk'abacucu usanga umucucu muragonganye nyene uravyibuka nta muntu atagira yo yavuye no turacafise urugendo imana nawe tuyisaba ibandanye gusuka ko amashugwe hezagiye braza so ibintu nk'ivyo no kuvuga ibintu byo kumenya fashion ubimenya kuva inyuma utarazicuruza umaze kuzicuruza rero bishavyunyuka no kuvuga urashaka kubucuruza impuzu nka je ndashaka kuba ndafise impuzu ndandaza amajini satandukanye imipira itandukanye amakoti byose uravyumva ko ngira umaze sinzi ko urahabona kwanza ndamaze kuhabona okay komera so bigenze uko ugasanga reza mpuzu ndazifise nka wumpitiye bivanga n'ukuntu nakozuminza nakuravye man nkaca mfata nkabanza guha impuzu nka zitatu bivanye n'ukuntu wabonye tayiwe kandi umviriza kandi impuzu ndaguha impuzu ndaguha za mpuzu jemba numva mu mutima sana mbanza kugupima ndawe kuri inzobere braza kwanza ukamuraba kwanza yes man sigufa kumwambi yes braza mbanza kugupima ndawe kuri inzobere ndaguha za mpuzu nkabona menga ni pantaro nuko man ushaka kubona tu umutipe no mugenge no muniga reka ndamupimo uzase uzana ya misoso tuzi imisoso ya muri no misa bakonesere tuzi izambere nziza tuzitwa imisoso urumva nkaca ndaguha imisoso yamba ritiriko ya 30,000 nkaca nagukopesha ngo ya 40,000 yatiriko ya 30,000 nayiguhaye je muri je ubiva niko ndayimetriza ndaguhaye zitatu impuzu zitatu ntabona uguma wiga yagutse navuye kuri zimwe zikaza zimisoso zimwe simple nizo navuye ngiye ku misoso kuri VVIP bigenze uko no kuvuga rero ngiye kuri zaze nkaguha zitatu zine nkabona menga nuko murahuza nuko turahuza ndafise kubandanya kudacika intege kuri umudandaza man ni esprit man ni tease makwe ko uteruri body poitrine ni kujya man kirazira ucuruza impuzu tegeza kugira umunwa mwiza umunwa mwiza uhuze n'abantu ushaka kuza udandaza impuzu uhura n'ibintu bishavu ya udandaza impuzu uhura n'ipicha zitandukanye ushaka kubona umuntu aje atagasa akagusambaguza impuzu ugasanga ntaguze ugasanga ntaguze ugasanga murapfuye ibihumbi 10 mugasanga ibintu by'impuzu rero ahantu yabereye ugasanga haje umuntu asafo man wa muntu asafo aje ugasanga wa muntu ni waguze gusumba wa wundi wabona ko ari vie ntakuruhishije no mpamvu rero umuntu udandaza ugerageza kugira umunwa mwiza umutima kwihangana ya niyo mpamvu ngaha kuri nosi ugira ngo uwa mbere hakaza ikindi gicocoro man kigucizo si brother kabisa ya aha ndabona ko ndi uwa mbere muga hashwa kuzundi muntu ndimbura ya muga gusa nk'ikintu je nk'ukuntu meze ndiyemera muri jewe kandi umuntu yubaha sana ya n'umuntu asanzwe sana so
ndi umuntu nkirondeza ndi umuntu nkiri mu management ndaca managingwa ibintu nk'ibyo so bimaze kugenda uko rero ni kuvuga iyo umuntu ucuruza impuzu ishavu ntibikunda indera ibikenewe izimbere ibintu nk'ivyo ntagiye ukuntu meze ndi umuntu azi kuyaga n'abantu yes kandi bakubwira yuko ngutazi ngo vyiri kuragira like mu byo kudandaza impuzu utazi kuvugisha umuntu neza niyo muco usanga n'abakiriya baguhunga nico kintu ca mbere singombye kuvuga izina hari umuntu naforomye imbere yo gucuruza impuzu si umwe si babiri hari umuntu naforomye mbanza kumubwira imbere yo kuza nukwataka kuko nukuja gukora nakazi kwataka braza nabanje namugisha izo experience ubona ziba zikenewe ibintu babikenewe kuyaga n'umukiriya muri kaya kazi kacu bisaba ube pause bisaba ugira umutima mwiza bisaba ube peace kuya nitwa nyene peace bace bongera ko peace peace wagwan so nukuvuga bigenze uko turumvise byavuye ya bisaba ube peace peace ntirimaze n'imyaka 5 gusa peace imaze imyaka 5 rirarenza kuva ntaraza muri fashion peace ya nitwa peace mugabo cyashaka ko peace square ya hama nico kintu cyambere maza gukora naramubwiye ati ebana ukuntu bimeze umukiriya yakiguku urufasoni wagwani so brother biganze uko rero hama umwakiriye ukamubaza mutama canke mufasoni tubaho duki naho kujya kwa hodi mwiriwe kabisa ya keshi uramukanije urazimurugwa yutaramukijwe ntuzimurugwa ndibuka keshi ushitse nk'abantu mu Burundi si cyane za Tanzania ahantu hose hatandukanye mu bihugu bibanyi ugiye ukabaza umuntu utamuramukije braza anakutuma choni braza ya muri toilet ababwiye ati genda ni hariya ico bitwa mu kirundi mu wese urumva bose nk'ivyo man ya nuko bimeze rero hama bigenze uko Ufise abona afashije muri ico kintu kandi ni vyiza cyane gufasha abantu ko turabona yuko wambaye neza prescription cyese kuvuga ati rero ino style yawe rero ndayigomvye je sino ironka rero uvuze gute ino style yawe ndayishatse sino ironka iyi style yanje muri uno mwanya ugati nkuru umunsi ngiye ndufate nka vya bindi usanga je ndavyambaye nakakavyambara ize kuvuga ati style yawe ndayigomvye sino ironka no kuvuga reka ndakubwira ikintu kimwe umuzi wiwe urawuzi nyishura hari umuntu amaze ko n'umuzi wiwe oya nta numwe arawubona no kuvuga ubu tuvugana nano guhise mene isemene urumva 7 jours impuzu je nambaye izi tureke basi impuzu nkunda kwambara izi wambaye this moment ntazoro naho bufise ona ibitu igunira ryayo ntazoro nko n'umwanya muri kapitali nko muri Bujumbura yacu yo ikirato ngiye muri Oscar Fashion sino kironka iki ugikura iki ngiye muri ya duka yahandi ukorera sino kironka naco mfise ntacu dandaza urumva no kuvuga nakubwiye hariho akandi kabanga sakandi no kuvuga usanzwe ufise inoti yawe ugomba ko ndakwambika urashaka kanoti kawe urashobora gutana mfasha nanje mfise abandi bantu bashaka kubimfashamo nyene mugabo banyemera no kuvuga je sindiko ndavuga ibintu byinshi by'igiswahili so canke no kuri ni Tanzania nubu no kumvisha amawuju ushaka kurungikaho baza baramaze kugomba kumpamagaza none nk'iki kirato kigenda gukorera Tanzania mu vya fashion nk'ikirato kiguwa ngaye piswe nk'ikirato wambaye iki kirato sinokubesha iyi pere yavuye Etazini mugabo ari totomo iyi pere yavuye Etazini pere yavuye Etazini ni oji ni kwire braza ni kwire urumva no kuvuga n'umuntu yaje yiza abetazi mugabo afite nk'umufrere nkubita izo saka treve mil y'amarundi naho yambwiye ati no kuri umufrere nyine ngisoda nayo ya ipantaro ipantaro y'igisoda yoyo n'ubu tuvugana menga no rumogi nambaye urumogi bro so iyi pantaro ono ipantaro ko muyibona iyi pantaro naho bufise miliyoni naho bufise mu miliyaridi uyirondereza isa tuvugana nk'inyene terika imifuko ko nyene amakorero ko nyene ntayo iyo wambaye iyo wambaye iyo nyene mutama sindiko ndiyemera nakubwiye ibintu iyi moraha iyi nyene imviriza erega na wambaye igisoda none ibi biratandukanye ni
uvuze gute kwiyanje kumengira akazi iwawe rege imeze nk'ijogging eraba hasi ifise bande none ikubana nk'iboka wewe rero iwawe rero sinoyoka rero ntibikunda gusa ndagu Felicity kintu kimwe uri mu ba journalist uri mu ba journalist muri Bujumbura siniko nagira iki ndamaze gukurikirana ngene ugura ngene wambara n'ivyo wambara uri mu ba journalist ba mbere bambara neza merci beaucoup uri mu ba journalist ba mbere bambara neza igombye rero sinoyironka rero piswe ipanta mbe urazi yuko ni boka yari gisoda ntumbwire iregura kaze dai turabe irega uyu mupira none kirere gisoda urwambaye boka gisoda piswe mzee chef irero nayigombye sinoyironkiye iyi boka none dufate mani sindiko ndakubwira iyi nyengi hajya muri village nzima je no ibura sindiko ndakunyoteza iyi boka nambaye wabenye ni tashi vere iri mix kujya kwa Tenido Komba wayibonye iyi ntaworo ngiye muri village market na umviriza jewe nakubwiye umuntu asanzwe ndafise ukuntu nerondera utuzigo two kwivika tw'amagu yanje bitari gu yanje hiyo wayumvise mugabo ikintu je ndinze nambara mpitamwe ati okay basi ndakwemerera ikintu nuwaro nk'inoti ugomba nko kugura umuzigo uzohora uzunyegera umbwiye ati umbonera gute ngire nguri ibiki n'ibiki nguri vya ngure ikirati iki ico kintu ndakwemerera kandi namanda bigirira n'abandi siyo ya mbere no kuvuga ipantaro je nambaye yo yibagirwa ni socks si vya bindi byo ipantaro wambaye rero nibagire ni socks giwanje nambaye socks nambara bros so si vya bindi byo kuvuga ngo no kugenda gushika utora ibi rero ngiye hajya muri village navyo noro nkibi wambaye ibi uko nyene compre nambaye guhera ku kirato socks iboka ipantaro iboka umupira t-shirt chapeau yo mbe kute iyi chapeau ovo iyi chapeau ni marque y'umuririmbyi akomeye ngira kufisi nzima ya ovo ya Drake iyi chapeau ntoyironka nakubwiye ni kwa kuntu nanje mfise strategies wanje nkoresha kugira ndonke mbe tofauti n'abandi bantu bambara yes brother niyo mpamvu nakubwiye ikintu cyo kwambara hari kwambara biratandukanye barambara mugabo beshi nk'abaririmbyi bo ngaha beshi bambara imenyegwa okay nk'abaririmbyi beshi bo ngaha bambara ibintu bimenyerewe sana bambara so mugabo urumva ikintu mugabo amanyira bamenya bavuga ati umuntu amenya ico akoramwo nkuko ushobora kuba umenyereye ivy'ubujournalist nanje menyereye ibya fashion umva ico utazi ubutakizi kandi ico utazi uzobaza jewe ndakubwiye ikintu cha fashion impuzu je keshi nambaye aha muri downtown iwacu muri muji mukuu wa BJ wa Buja apa wa Buja mwambara inzobe jewe ndi mu bantu abakoneseri bambiri batambara ibinyegwa ngo sinzi nk'impuzu zitanu ngo naka twarazimona imuzo nambara okay harimo urumva urashobora gusanga ndi mu mpuzu ziri simple mugana akaba kari simple urabona kara kantu kubwenge ibintu nk'ivyo so mugabo ivyo no agomba ku ariko pisco yaje ikintu nakisheke ne kumenya ati rezi wambaye cyangwa umupira cyangwa chapeau ngiye muri la Paris sino bironga pisco ya muri Paris yari famille bajya bose bakorana ni famille harabantu nkanje abastinze bakomeye wanashima bakomeye muri Paris nemera mugabo nabone baravuga ati uyu muntu turubaha umviriza ugombe umva uzodugane kamera uzodugane kamera CK uzodugane kamera CK uzodugane kamera reparize nzobereka ino video hagati pisco yambwiye ko iboka yambaye umviriza anyi muri Paris ntayo umviriza uzogende wewe niba nihagira umuntu amvuga ko akantu kabi nkuko ndi peace urumva uyo muntu ndemeye amande ndabikwemereye bro so tugiye kuvuga rero ku kintu nk'icyo nukuri je ndi umuntu asanzwe ndi umuntu muga kintu cyo kwambara ndi nzobe umva biri mu maraso n'ibintu urumva byangiyemo kandi nanje bya navyisanze mu bivanye nuko nakuba mukabibamo nuko nabikunze kuva yes brother nukuri ntacyo mfise impuzu je niyambariye no guhenda kumbe ndi wa muntu agisaba abantu umva rero kwambara biragutwara umwanya muremure rero kira wambare neza mane sindiko nakubesha je impuzu nambara ziriho ugomba no zikwereka si babandi batora kubanza bagasubiza cyangwa sindi babandi ngo hewe ngubona gute kuri WhatsApp uzubona ngo ngebana ngurabona
ngo kajya gapere ngo kajya gatiriko ngo uzokampe byari bya kera byose uko mu nzu ndakwereka impuzu imwe ku yindi kuko sindiko ndakubesha agahuzu nakubiye kuva ava tugitangura agahuzu karafasha agahuzu gahisha byinshi nukuva rero agahuzu uje ndakuba nta kintu mfise bazi bampora agahuzu no mugabo agahuzu karafasha cyane kabisa yes unaona jamaa hapo kwa janisha sana ico kintu vraiment si ukuvuga nabo dukorana baranzi nabo dukorana baranzi bagenza baranzi za reparisien za village market za hari handi sinzi ko garero yizo hamaze kujyamo garero imbaza imiri hepfo garero imbaza barabizi nibyo byuwanje baranatangara kuko so sikuye gwagwa ni braza amani kabisa nukuvuga hari abantu benshi je rumva sinivunira ivyo kwambara ko kwambara si kintu sico gikuru ntegezo kwivunira ikizoza kindi noba mfise muri vision bro so no uvuga ngo abantu baguhayagize ngo wambara neza mani zo sifa narazihazi ndazifise a sample mani zurabizi ko ari mani ino defo ya braza sukwiyemeza nuzoza pinga nuzoguhaririza uzomunzanira kabisa kandi sindi babandi batora ku kibanza ngo basubije ku kibanza naho uza muri garde robe haji chapeau yose namba chapeau yose namba ifise ikintu cyayo ifise chapeau zishaka mu 25 bro sandukanye ni nawe waruzi ni ovo bro so ovo ufise chapeau zirenga 200 zirarenga 20 kandi zo chapeau zose ziri concorde n'ikintu cyacu amashoes ibirato sindiko ndabesha birato birarenga muri 15 birarenga 15 pair kandi zose ziri concorde zifise ikintu vyambara ni nka socks yani we utajanyiranye ukama utajanyishije abone kama braza ndashobora kuba mfise kirato ufise ico kirato mugabo kigakubita 2 mois kiro kirigigwa t-shirt cigigwa kwiga icuzocambika ikintu cacu nk'ishoes ntaguciriye n'ishoes ntegeza kurondera isogis rya ginyobere sindiko ndiyemera ndi umuntu ari simple sana so ahubwo uko bumva abantu bongira badukurana mbe ni step media hajya step media turara bereke kwanza step media mbe gisigura iki komsa kugira abantu bamenye ilifo kwanza ico kintu uzorugira ico kintu barakizi hajewe ntizi ntacu narinzi ntumbwire mponja kugira nzemenye nze ni sabone yes step media nakubwira ati step narakivuze kenshi square sinzi kwa bikurikiranye step ni intambwe kwa kirundi hama media ni tangaza makuru ndibutse narigeze kuvyumva ko menga aragisiguye bigenze kugisiguye amadesa 57 ni code y'igihugu ya nyumbani ndo murundi muze murundi wanga kasi mvuka ibujumbo ya brother so mvuka kijiji hehe tuzobiyaga bro ya je musanzwe mvuka mu ntara ya Karuzi uva mu Karuzi muri ntara ya Karuzi gusa nashitse ibujumbura iwanyu mu gisagara mu gatondo mfise imyaka 9 brother ubu mfise ndavyihore ndabigira ibanga bigira ibanga kanihorere kuko niyo biba birebire cyane ariko kurundi ruhande square agenda kuzi gukora kwa Oscar nuvuga se wa Kiriku mu tama w'amateka menshi cyane ariko kurundi ruhande tukubona handi hantu mbega kugira ngo bakwizere ugende ukora ahantu hose ufise amateka yahatandukanye n'ayabandi kugira ngo ubirinde uronga opportunity yo gukora kurya mutama nuko ubusanzwe uzi ibintu na cyane byo gukora byo kwambika abantu cyangwa ibyo kudanda cyangwa ibyo gufata abakiriya neza mbega kuba warize ugakorera hajya bikagenda neza cyane ugakorera n'ahandi mbega bimeze gute ufise experience inyabaki kugira ngo gume bakwizera uko bro ikintu cya mbere kwizerwa no banza nakubwiye n'ibintu by'indero indero apana ubuvuwayo je ndi n'umuntu nakunda kuja ko nk'ibi turiko turagira nuko ndakuba sana kandi office indero kabisa waratojwe kandi ndabona urazi kubana n'abantu ngira turavukana mu kubana n'abantu neza kabisa bro je ndi umuntu sinzi nta muntu akundwa na bose umuntu ashaka kwishiramo nabo kutari mugabo umuntu hajye kenshi yo muyaze niho menye icari umuntu yiyemera ico atari muyaze urabimenya uramenya ati uyu muntu bica hose uyu muntu no muforoneza ivyashara fulani ndabona twokorana cyangwa umuntu no muforonesa ivyashara ndabona tutokorana je ndi muri babantu naho ba uncungishije ibiki birengeye ama miliyoni ntarakora ko ntanazi no kuntasa usanga imizigo yawe kwiye kujya ya ikintu cyo no kubwira
narakoranye muri Oscar Fashion, nakoranye na Oscar Fashion mvuye ahandi. Ya mvuye harundi mujama yitwa Tijo Fashion. Bimaze mvuye muri Tijo Fashion nagiye muri Oscar Fashion. Oscar Fashion twarayubatse vraiment. Oscar Fashion ni iduka novuga izwi muri Bujumbura cyane. Ni iduka izwi. Na Oscar kubwiye nyene barazwi. Yarazwi amateka yatwara yakoze. Amateka yarakozwe mutama. Mwari kwishuva muri Oscar Fashion tuja handi. Nukuvuga ndi muri Oscar Fashion. Ndi muri Oscar Fashion ntazibana zidakomana amahembe. Novuga yari nanje yari manager wanje basi dufate yari manager man. Yari manager twarakorana dukoranye hama ntazibana zidakomana amahembe. Bigenze uko nizere yuko ibikorwa byose n'ubu byo muri Oscar Fashion ndabizi uko bikorwa buri kimwe ndakizi cyari cyo cyose. Ni vyiza ndabizi byose. No kuvuga n'ibintu ngira nta nyambe buragahonze. Bro nta nyambe buragahonze. Nutundi nuko nyene urabizi. Ni hakujya ko umuntu avuga ati nta wera hose. So niko biba bimeze. Na ufite defo twiwawe. Nta muntu abura defo. Na ufite defo ziwawe. Nta muntu abura defo. Urashobora kubona mberewe cyane bro. No mberewe cyane. Mugabo nahagarara hajya ndi gusa bro basanga nibindi bintu bras. Urukuru nukuvuga ari umuntu nagusuzugura uzomwihoza. Umuntu nagusuzugura uzomwihoze kubera kidahura n'imisozi kandi umuntu agufashe nabi musengere. Niwabona amenga yakurengeye cyane mwimumunwa umwihorere kuko nta umenyejo ko buzoca ibintu nk'ivyo. Sasa bigenze uko Oscar ikintu cyo cyane batazoharira yarafashije Kiriku cyane. Kiriku yaramufashije kuva Kiriku avingo. Nawe yaragufashije ariko. Inde. Nawe. Uvuga nde? Oscar Fashion. Yaragufashije. Warafashanije. Ni mpanguhe bro. Ndaguhima neraba. Ndaguhiye. Babura nguko. Braza ndaguhiye. Hama nawe ukabona yuko ngira mu ndero braza. Sinzi ko wanyumvise. Piska nakubise. Urabona umasiko nako ngira mu ndero. Cyana tu umuntu ni muzima. Seko urabona. Waramfashije nanjye nagufashije kuko yo nza kuba ndi kimuga cyangwa nkaba ntafise bwa buhinga ya experience brother experience urambe mu kazi yo gukwega umukiriya brother yo kwambara neza kugira look bro urumva no kuvuga ikintu nk'ico gica gituma na wa muntu akubona bye ya no kuvuga agaca batire agaca vuga ati reka ngene ingshore rujya nakarembo na baberewe barifata neza ya no kuvuga ikintu cyo no kubwira coco nta buri defo nabikubwiye yes nuko bimeze ariko kurundi ruhande pisikura tubwiye yuko wambara neza kandi kugira ngo wambike umuntu uramuraba ukarabana taye yiwe ukaraba uko bimeze arabarivye benshi dukoresha ngama interview arabatubwira amafaranga bambarira abandi bakavyanka ari nabandi yemera ariko gushika kuri no mwanya nturamenya eske bijya bino barivye mbere kuri Bell Chris arakunze kuvuga ko yakonze kwambarira ama miliyoni none nkawe wambika abantu bijya bintu biba bimeze gute mbega aramaze gutumbera kuri duka yiwanyu ko twumva yuko ujya mu petit ari mu high sana. Okay urumva kuva kwanza ubumvire muri Oscar Fashion ndaza abakiriya benshi baranzi face barayizi bro barayizi face brother peace full amani brother kabisa sina noma na mtu peace and love sina noma na mtu brother nakwambia peace yes brother no kuvuga bimaze kugenda uko afuna mzuzu ndugu yangu asante sana Amerika huyu sio diaspora afu mbona siku umuntu atakuzi kubaza kuri mu diaspora bro ivyo bintu ukomeza kuvuye nka state ivyo bintu abantu mudukurikirana kuri Step Media mu twabarire gatonye sukuyemeza ndo umuntu ari simple sana twacakeneye ubufasha twacakeneye gufashwa niko bimeze so ico kintu benisha ambajije no kuvuga ico kintu sukuyemeza nasavye imbabazi so jewe ahantu hose batanze naho noja kumutakura so utanze urumva brother nakubwiye nta ugira byose so tubuza amavewiti tubuza ibintu vyama sinzi ngo ama premium Marion bro sinzi ngo rakitisi novo model bado sina brother so me lakini mugabo je ico kintu barakivuga hano hose ngiye batanze nabo tumenyeranye nabo dukorana basi mu kazi
uzawumva ati wakwifurije ngo uzobe Etazini uzobe ngo Canada se muzavire za kigenge so urumva nka Etazini man sindakubeshe ndumufana yeah bro ndumufana kandi afise visionation yo gukora singiye kuba nkabajya baniga man ndacara umuntu akeneye hafya nzize jo man kabisa so urumva niyo mpamvu rero umuntu avuga ko uri mu diaspora bavyumvikana rero no kuvuga umuntu avuze ko ndi mu diaspora ntibavyumvikana mu gihe ataba yanyegereye ambaza umbajije ico ubibona ndabikubwiza ukuri sinakubesha mugabo ico ndakwemereye kimavazi nakubwiye jewe ndumuvyeyi bana abavyeyi ni babiri aba mama na papa jewe rero ndivyo vyose kumavazi ndivyo vyose sazi wa mavazi uzoza guhaririza canke sazi wa mavazi yeah uzoza agomba kugira ibintu vyo kubisha uzoca umunzanira turabe agazane guza anyambike na ucunyambike okay hari beshi bambara ndagutere black yambaye ukagenda muri gare dorube munziwe unakuta braze ko ku 090 zile nguo hakuna unakuta ku mapicha sijui mafibi ma Instagram YouTube tunawaona wana shine ukiwafuata home bro limajozi kumbe zile nguo mwananga na kodi au anaazima unasikia braze ibintu nk'ivyo rero sasa rabigenze uko no kuvuga jewe nukuri nababwiye ikintu cyo kwambara ukimpoye cyangwa unyihenze ko ukaraba ukuntu nambara utanzi burya n'amakanchi no kwamana yari umpoye ikivazi yes nereko ndavuga ati mbega ati kuvya Bel Chris ho gute kwavuga ko yambarira ama miliyoni nkamwebwe musanzwe mwambika abantu mbeske bijya bintu nivyo bijya vuga nivyo canke ho haramaze gutumbera kuduka yiwanyu urabona ngaha muri Bujumbura ho mwambika muri Bujumbura iwacu turazinanye kandi muganga suwa ngo turazinanye kandi iyo umuntu azi ubwenge ariko atiraho Burundi ni buto ya umuntu azi ubwenge yumvirije umuntu kuvuga ko yiwe hari gihe avuga karenze umuntu ugasanga ivyo byose babigwije n'ubusa abantu no kuvuga umbaje kuri Bel Chris ndibuka man sha oya mwaranyishe vraiment ndibuka igano wakoranye no witwa Bel Chris sindamubona amaso mu yandi brother ntinyimana yo mwijoro sindamubona amaso mu yandi Bel Chris nukuri kwimana sindamubona amaso mu yandi sasa rero bigenze uko Bel Chris ndamuzi nyene mumugirisha ibiganiro ibintu nk'ivyo Bel Chris mpano hakigano makoranye vuba kaje petit mani nibibazo kaje petit afisa kisatandukanye kaje petit oya no kubegwa harimo nibindi bintu nakubwibanza ko kugororoka kabaseringa iwacu turondera makiki tukarondera ibiki vyandagutakiye kugira mugabo rero birafasha sometime birakuru mugabo bijya bintu yambarira nivyo no kuvuga aho ndiko ndaza haga foto nabonye ka trendinze umupeti Bel Chris ari mu gipimo c'imyumbati igipimo c'imyumbati ebane kama gashinga hasi mbe kimbi ikinogo ati kinogo kutabona ni bwabo cafu butuvamwe sasa bigenze nayibonye braza mu gipimo c'imyumbati braza bigenze uko rero ya mupeti ngamye kigano mperuka gukorana vraiment narakiravye ndi muhira ndatwenga subira nakiravye nk'ituro standard ku munsi umwe kubera iki hari gurabe ikintu kugira urabo uwo mupeti ibintu avuga nyene bigukure stress bikongerereza umunsi ya mupeti rero kigano mwakoranye je caranyishe boheruka yaravuze yuko mparambona maranga avuye ku kibuga c'indege mara nkabona umupeti ngo niwe wa mbere nabonye yakoze iganiro yambaye sengri ya Chicago nanje ndumufanzi bro Chicago Bulls ndumufanzi wa Chicago Air Jordan ndumufanzi vraiment yo marke ndumufanzi sasa rero ujya mupeti ibintu byo kwambara aracara umupeti gusa mugabo vyiza indoto urayiserura man ya nakubwiye haje hari umuntu agenda na vision n'abantu hari abantu usanga bafite nakapfuye umukene ukabona nduko nyine afuye umukene ya mupeti Bel Chris bimurimwo ivyo ku arashaka basibya ubuzima bwa Amerika umva bisiste kuvuga ati rero bijya bintu yambara rero sivyo rero bijya binavuga ko yambara sivyo bijya bintu byo kuvuga ko yambara Bel Chris ama miliyoni aracara umwana ya mupeti ahubwo ikintu cyo no sindagenda kuraba mu nzi yo mu giconzo cyo ya mupeti arishuhiriza tuvyitwa kwishuhiriza urumva kwishuhiriza imbuga no kwishuhiriza urana kwishuhiriza ndashobora kuvuga izi saa tuvugana mbere uku canke aho uzomona hose mberewe eba na benisho
urazi ko ngenda ni miliyoni 2 kumbuga usanga imana yampezagiye Ufise menshi ni senkani kuko senkani mire kuko hari abantu bagendanye senkani mire menga abantu bose babahonyanga mani je sindiko ndakubesha nta mahera ndakorako mugabo jewe bizongora wovye kugura kumenya ko mfise amahera ahantu gusa je kwibaza ahantu byo uwo mfatira mavazi bati naka vraiment ukuntu kuko jewe ndifuza yuko ukunambara ni natera imbere nyambara umuryango wanje turi kumwe abana bize bibuko kandi ndasaba n'Imana je nafise umutima w'ikigongo sana ndi ni wa muntu ndana kubwiye nabi ntabonye muri ujya amanyara zishavu ukuntu rimeze nakubwiye nabi ndi mu nyuma ndiyumvira ubwo gasha benisho sinamubwiye fo burya rebe ingarutse bigahaguzumana ndakwandikiye cyangwa ndagutelefone braza twe turacara abantu tugikeneraniye ngirira imbabazi na dekonye kabisa bigenze uko rero nuko je mbayeho nuko nguko ama rero kuri Beri Chris ibintu byo gugomba kuvuga yuko ari umwambazi oya none umuntu ntazi benisho aha muri Bujumbura twe turi abantu turyosha kapitale umugwa mukuru wacu wa Bujumbura twe turi abantu bawuryosha uje sande turawuryosha aho duhuriye hose amati cya muntu gutesega bashi kuko ukwambara neza ntibisigura ngo wame wambaye ibirato canke iki benisho nabo wambaye kandambiri n'agakabutura n'agasenga cyo bitwa relax braza umuntu azi kwambara canke umuntu abegwa aho nyene uhita umubona uramubona kwambara suba ngo uzomfume ngo nambaye ibigwanisho ya braza mani apana nukuvuga kwambara neza umuntu yambara neza canke ifata isuku no badafise impuzu nyinshi uzi kurabura bibona nukuvuga ikindi naco tugiye kuri ujya mu Petit Beri Chris ahubwo aba Petit nibaze itaraza abanyambari impano zo kwambika abantu canke zo kwambara canke kugira iki kurondera ubuzima bagerageze baze barabigaragaza bibi vy'ukuri urumva kuko ngaha hari bicocoro nka je sinzwi mugabo ndi hasi urumva mugura komeye nukuvuga tuduze muri action z'umuntu ku bintu bijanye n'ico umuntu abajejwe aziki murimwo ebana ndakurasa mu ruhori canke mu ruhanga urumva nukuvuga rero Petit sindamona na rimwe gusa ico novuga cyo vraiment ndazi nk'aba diaspora nk'abantu bazaburaya baratwenga sana ko natwe turatwenga urumva rero ngaho iwacu hari abantu bagomba amakiki kuvuma mu bintu bitarababera bataratangura no gukora ja muri ca kintu hama urondera ubufasha ubusa buri muri ca kintu mbega nk'umuntu agusavye urutonde P square like nk'umuntu avuga ati abantu bambara neza cyane nga Beri Chris ngo mu ikibaza nk'icakanga umviriza ndakubwira nka je ndi umukoneseri bambara neza bambarira menshi umviriza je ndi umukoneseri ndonderera mu muji no nkuru ubufu mu gisagara ndabura nkabura kandi mugabo nkigumanya ntavyo womenya kandi nkataha mugandi wose ndaronka aha muri Bujumbura nakubwiye Bujumbura yacu ni turazinanye urumva wana magariri yarabaye menshi ubu hari amazina atandukanye no kuvuga gusa hari abapeti ngaha bambara sana hari abapeti bambara sana n'aba legend ubu hariho ubitwa Jimmy J garirimbaza man numuntu akuza afise umuryango so mugabo na madame wewe ni madame la classe Jimmy J ni classic n'abana biwe so ugiye kuraba turafise abantu benshi ngaha bazi kwambara bona kwambika abantu babizi nariko mvuga mu baririmbyi P square ntambaje mu baririmbyi nakuvuga ati mu baririmbyi ntwagacishije mu akokana nako ndakubwira abakonesere ntambaje mu baririmbyi ibyo turabizako mu bakonesere abambara ni benshi bifata neza sana ndafise mu bakonesere wowe utatse ko uvuga wewe nosubiza ku rutonde rwa mbere sinigize wa mbere mugabo bonyene nkabo tuzinanye hari abantu benshi bingaha bambara neza hariho bavayo nabonye menga murazinanye hariho bagire fashion nawe bose uza ku ruhande rwa kangahe gato ndiko ndakubwira abantu abakonesere hariho wizi wo muri Oscar Fashion no afisa amateka ujya no vyitwa ko tuvukana wizi vyitwa ko tuvukana so twebwe rero turi mvuze ngikibanza nariko mvuga ati ngikibanza bo kwihamere y'abandi bose ikibanza no kwiha no jivyo byo kwikibanza ntavyo nkeneye aba rero mvo uri nyuma yabo umviriza ukeneye kunkurikirana uzohora mbona mu gisagara canke uje kuri Instagram yanjye urabona urashaka ko ifoto zibiri canke imwe ukamenya ati hariho style imwe
ikwereka ko umuntu azi kwambara kurusha undi yambaye style 10 nene kuvuga ati rero ko bose baruvuze ati wewe wihaye ikibanza cyahe ko tumve up square yiye kumva tumve ko bajya abantu nibo yemera canke we riyemera kubwiwe je kubwiwanje cyambere ndiyemera nta muntu atiyemera umva wowe uri imbere yabo rero sindi imbere yabo sinigize nimero ya mbere uri nyuma yabo rero dufate ndi nyuma mugabo abantu bonyene ni bongira wa mbere nta muntu abo wa mbere reka ndagutera inkuru je no muri concert ibintu by'abasani kesha ngenda ndi umuntu nambaye simple sana kuko singomba kugenda menga na byantu ndabigwanya sana nta show nimwe uzosanga je nambaye nkuko kwanza oya muga gusa ico nakubwira coco abantu bambara abakoneseri bambara neza ni benshi sino badondagura yes nariko ndavuga ati rero P-Square kudusoza kwa tuko turaba iminota dusoza tuvuga ati mbega nko mu baririmbyi Belkis mu kibanza cyahe mbega nko mu baririmbyi umuntu wo ikibanza cya mbere ninde igeze kandi utubwira ko tubwira ati mbega nk'umuntu aba yifuza kwambara neza nkuko wowe wifuza ati je ndifuza kumwambika neza uwo musi yo gusanga he awusanzwe ukorera okay jo icambere hano nkorera address yanje brother nikiriyo muri Oscar ubu ndi muri management yindi ndi muri village market hafi ya Oscar nyene muri ni D7 kwanza wanze ko aba amalphabet agize ibibanza ni muri D7 village market D7 blaze urumva ndi muri indi management yu mu boss wanje batazira gasongo batazira gasongo baramuzi situation yacu y'abantu baba stress bambika baramuzi bigenze ko rero ndi muri management iwe niwe iyo ni address yawe niwe agufise mu minwe niwe boss kandi rero vraiment ntaco ndamuburana kandi nawe arabona ati vraiment ibintu n'amafi ibintu n'amafi kuko je nakubwiye mu gihe ubana neza n'abantu bro nubura ahantu uronderera ubufu urumva yes ukora bivuga neza cyane ariko kurundi ruhande nanifuza mbega P-Square nko kwikiba ikibanza like nk'abagi baririmbye sanzwe uko bambara menshi nka Belkis akunze kuvuga ko yambarira menshi nk'urutonde gwawe bw'abaririmbyi bambara neza urakoze cyane so tugiye kuraba ku baririmbyi ngiye kwishira mu baririmbyi we ntiwishiremwo mu baririmbyi sanzwe tuzi ngaha bambara neza wa mbere wifuza mvuga ivyo bintu sinobavuga amazina bose kuko ndabakurikirana ndabazi oya busanzwe uzi urashobora kumbwira ati ni naka bambara neza hariho umuntu novuga nawe n'ibintu byari bimurimo ni naturere yo muririmba uramuzi mwibaze basi sinomumenya CK Mutama CK ninde ndamuvuge jewe CK mwibaze CK ninde ni Belkis bidondo oyabo abo n'abahanzi bo mu Burundi bwacu nyene no ukubise squata nk'umuntu yanyereye ku gishishwa c'igitoke oni gishishwa c'umuhwe ukinyereyeko canke muri douche bro canke muri douche yunyereye muri douche keshi ntukira ugirwa mwupfa nene bidondo ntabegwa no kuvuga umuririmbyi ninde none no kuvuga uwo muririmbyi ngaha no kuri sibanga nta muririmbyi numwe uwa mbere nta wakabira afise brother si kumutapa kuko nta chamana na chiki sema tu ni friend numujama kuko numujama sio dramatic reka kunchanga mwana nakubwiye pana kugwira amaswa turi kuribaza nk'abantu banyera muri douche bagaca bapfa canke bakabibimuga canke bahitamo na belle perdi abo just barindira ndagwijama nje ndagushikiriza ijambo nukuvuga yamaze kugenda uko uwo muririmbyi nta wa mbere nta wa kabiri afisa mukurikira no gushika kuri 5 brother ngoma no duwa kweza kuri 10 iduze ne basi duze man umuririmbyi wa mbere yambara neza maze gukurikirana kandi uwo muririmbyi umukurikira ari kuri 13 hariye ni muri nka 13 nagize album brother nukuvuga uwo muririmbyi sundi ni Farias Big Fizzo ni Farias nukuvuga si Farias nukuvuga n'umuntu numuririmbyi wacu Burundi numuririmbyi tugiye kumuvuga ko kintu kijana na fashion Farias n'umuntu two present mu makungu no mu bindi bihugu vya East Africa mu babanyi kuko Farias ubu tuvuge ko Tanzania ari ya mbere muri fashion East African Farias rero twomushira muri bijya bibanza byabijya bicocoro twomushiramo abajuxi badamondi twomushiramo yabana Jux aremera Farias nakabanga ndakwimera ntavyo ruzi Jux aremera kuri fashion Farias Jux
uzi Juma Jux bavuga ngo ni gihangange hari na Jux je ndabona mazumu hari abamudomina braza hamwe nyene gusa umaze kwandika izina afise na time nziza twa Jux twarabonanye twarayazi kumwe n'abafari yazi gaheruka initoro zibiri twari kumwe naramubonye hajya kamera zirashusha bro gusa n'umuhunga bego wa bien muga kamera zirongera kabisa. Uyo ni Peace kwa akubwira kuvyerekeye fashion like yakubwiye naho musanga ni kuri Dekombe D7 village market kandi karibu utarankurikirana vraiment kuri Step Media mugire ni sabone subscribe ntizo ndazi no kugira comment burya ndashobora uzoraba comment ndagusugumira ibintu vyiza ramafi ndabisifiye amane uriko usiga amavuta abishe urumva neza gutandukanya so ibintu nk'ivyo yeah. Guys ndagushimire rero Peace kwa ati nitwa ukenera ubundi ngira zoduha umwanya ya umwanya nzobaha kubera ntaco dupfa kandi ndi umuntu novuga ndahuza no duhuza kandi ibintu n'abantu n'ibintu yumva n'ibintu no kuvuga utagira abantu nta bintu utagira ibintu nta bantu bro so nta bantu kuvuga mu buzima gerageza ufumugira 80% mu mibereho y'ubuzima kuko ntuza umuntu zo musanga ejo ko turacakiranira braza turacakiranira mugabo sinzi ko ikibazo c'abahanzi okigarukana gato c'abaririmbyi bo ngaha so yes ikibazo c'abaririmbyi like uje kuvuga ati uko uje kuvuga muri entertainment muri rusangi ko abaririmbyi bitwara canke uko music yacu imeze. Music yacu ubuntu uvuga ko yaduze music yaraduze ko sigaye mbona abapeti bose bakubita ama viewers ama emilio kuduga urumva vraiment n'intu vyanjohe Ado Jason yarakoze travail yakoze song hit apana ibintu vy'ibanga yakoze hit na Farias abifashijwemo na Farias urumva nuvuga Ado Jason yarageze kure kubera Farias ibintu nk'ivyo ni nk'aba bapeti bacu kiri ndamuzi ya numuntu sometime nyene na ama concert muri music yiwe ya nkuko yes brother banone novuga ko bariko barakora neza bivanye n'ukuntu indirimbo zabo bafise indirimbo ziko zikwiza ama emilio urumva no kuvuga rero nk'abasani ngaha bazi baragira ivyo baririmba bishika pana kuririmba ibintu bituma umurundi abiyumvamwo baririmba ibintu vraiment bifashe kuko urabona umuziki kandi umuziki benshi batamenya naho je ntaririmba ndazi nomenya gutegura ivy'umuziki ya nomenya ndashaka kumenya ati izi mpuzu zambagwa izi mpuzu ngaha ntizambagwa urumva urashaka ku directing umvye kwambara fashion like muri clip neja cyane bigenze ko rero no kuvuga ibinyene vy'abaririmbyi no kuvuga vraiment umuziki waraduze ni bo umuziki w'Uburundi ni sawa no kunyene hata udushika naha nyene bizoza ni bukebuke aho turagera ni sawa nyene Pisco sivyo none Pisco ni bukebuke bizotinda bishika muzihe gusa abaririmbyi bo ngaha no kuri babandanye baduza esprit bajya tize bapambana nkuko natwe tugerageza kwambika neza no kubakurikira no kubagira ama like je vraiment nta beef nakubwiye hariho ni undi beef namwambitse coat nziza bro beef namwe costume nziza ige Primo Star urabona ujya musi nije namwambitse umva ufite amateka menshi cyane namwambitse ni ivyo kwambika vyo nakubwiye ndi nzobere ndabimenyereye no kuvuga video zake nazo zaba kingorongoro ile maze kama karambwana so kama kipindi kile sinzi ni hari ama video menshi amwe hari n'ama video menshi nagiye ndimwo guko sinagiye mboneka cyane ko sinkunda je kugaragara cyane mu clip man guys Pisco nkuko uriko bitubwira ufisanzwe ufite amateka menshi cyane ariko kurundi ruhande tuzokurondera kurundi umwanya kugira ngo udusigurire byinshi cyane bisumbirije ivyatubwira bizibireka Pisco ndabikwemereye cyane chef yes bagire subscribe kuri Step Media bagire yo subscribe nyene kuri Step Media wadusigure Step Media cyo gisigura bagene kuri Instagram yawe yitwa gute Instagram anje ni Bigirimana
Jeff na Facebook Jeff Bigirimana kuvuga ni alphabet mwimwe ziya zidahera 257 257 ya 257 no kuri Facebook ni Jeff Bigirimana so mani tu support yani bra nibisanzwe kandi dutezanye imbere turacakeneye gufashwa turacara abantu bato urumva no kuvuga rero dushigikiranire nkuko byama bivugwa n'abarongozi so dushigikiranire kugira tuduzanye naho menga abarundi ntidukundana cyane biraza abarundi ntidukundana cyane mugabo ndabe no kubasengera dusengeranira baduze uwo mutima wo gufashanya gutezanya imbere nyamba ndaho no musi kuri aka gaposte urosa kandi gaposte karuta kandi n'ubuzima nibiharage boga kankure kundepoze kandi gaposte ibintu nk'ivyo man kabisa guys bakoze step media 257 nitwovuga byose ngo tubimare wari kumwe na Beni kuri micro bande kamera zike professional kumwe wanje muri wanje witeka ni P Square akubwira ko ari wambika baririmbyi benshi batandukanye afite amateka menshi cyane yakoranye n'abantu benshi bagiye batandukanye zisubira no gutaha ubukurikira ubundi atubwira andi mateka yiwe bye bye